Sisi ni watu wadogo tunaokaa duniani, tunaweza kuwa vifaa katika mikono wake. Bila vifaa hawezi kufanya anavyotaka, ni kwa sababu anatupatia maisha mapya. Bwana Yesu asifiwe. Yeye tu atapewa sifa. Hakuna mtu duniani astahili kutukuzwa, kwa sababu Bwana Yesu asifiwe. Je, tunataka kumtii anapotuita? Je, tunataka kubeba msalaba wake tunapopata matatizo na ni gharama kumwamini? Je, tunataka kumtii? Bwana Yesu asifiwe. Yeye tu atapewa sifa. Hakuna mtu duniani astahili kutukuzwa, kwa sababu Bwana Yesu asifiwe. Yesu yuko pamoja nawe, na anapokuona anakuona na upendo mtoto wake. Kila kitu kimechoharibika ndani yako anaponya. Yesu ni Mwokozi wako. Bwana Yesu asifiwe. Yeye tu atapewa sifa. Hakuna mtu duniani astahili kutukuzwa, kwa sababu Bwana Yesu asifiwe. Cha gitabo cyacu cya mbere cy'Abami igice cya 17 umurongo wa mbere tuza gufatanya na Zakariya 12 hanyuma n'icete cya Yakobo igice cya 5. Twere mu gitabo cya mbere cy'Abami 17 umurongo wa mbere wonyene. Eliya bandanya urugendo, Eliya bandanya urugendo, Eliya bandanya. Dusome mu izina rya Yesu. Bukeye Eliya w'itishubi, umwe mu bagereye Gileyadi, aragenda barira Ahabu ati, ndakurahiye Uhoraho Imana y'Abisirayeli ari we savye yuko atakimwe kizotonda cyangwa imvura ngo ikoroke muri iyi myaka atari jewe ndabivuze. Amena. Zakariya 12 ku murongo w'10. Eliya bandanya urugendo, Eliya bandanya urugendo, Eliya bandanya. 12 ku murongo w'10. Zekariya ni igitabo kiri imbere y'igitabo gihereza isezerano rya kera. Uvuye muri Maraki usubira inyuma ushishika muri Zekariya 12 rero ku murongo wa 10. Kandi nzosuka ku nzu ya Dawidi, havuga ngo Eliya yari umuntu ameze nkatwe, asaba yinginga ngo imvura ntigwe. Imvura imara
imyaka 3 n'amezi 6 itagwa mu gihugu. Yongera gusaba ijuru rirekura imvura, isi iramera, imirima izana umwimbu wayo. Amen. Amen. Yesu nashimwe. Abo turi kumwe, Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Turiko turiga icigwa kivuga ngo Eliya garukana icubahiro c'Imana. Subire mukavuge. Eliya garukana icubahiro c'Imana. Iriya korasi mwayinyakiriye nawe. Ingenere rimwe mwakenje mbandanya kuvuga ijambo ry'Imana. Eliya bandanya, Eliya bandanya, bandanya urugendo, Eliya bandanya. Bandanya urugendo, Eliya bandanya. Haleluya. Haleluya. Yesu abahezagire mwese. Bene data, Yesu abahezagire uyu mugoroba. Bene data, mwese abaha umugisha. Hano twazindutse tuvugana ngo Eliya garukana icubahiro c'Imana. Twabonye ivyayo, twabonye mwemu mbi zo gusenga Bayali zari zihari, kandi akaga gakomeye kandi katewe na Yezebeli. Nagomba kumurikira uyu mugoroba, ntidufate umwanya kandi ngo twafashe mu gitondo, ariko raba hagati muri ivyo bibazo, hagati muri uwo mwijima, hagati muri ako kajagari, hagati muri uwo gusenga Bayali, tugiye tubona umugabo aserutse ku kirimba. Batubariye ngo avuye itishubi, hanyuma araje. Batubariye ngo yitwa nde? Munyishure aho turiko turajana, yitwa nde? Eliya araje kandi aje akaze. Ntituzi iyo avuye neza neza, mugabo aje akaze, aje afise ijambo. Ndabifurije Imana ibahe ijambo. Aje afise ijambo. Haleluya. Abo wahaye ijambo Mana we, abo wahaye ijambo Mana barigira. Mana we, abo wahaye ijambo Mana, oh Mana barigira. Abo bantu Mana barigira. Eliya araje, araje no ku kirimba, akiri avuga ngo ndamugore pastor. Araje aserutse ku kirimba, navuze ngo uku niko baravuze. Oya, avuze ngo ndakurahiye Uhoraho, Imana nsavye, Imana dukorana. Haleluya. Ndakurahiye Uhoraho, kubera mumaze iminsi musenga Bayali. Uyu mugabo umenga ntagira n'indero. Kubera mugize iminsi mwarononekaye, ndakurahiye Uhoraho, Imana nsavye, iyi myaka ntabwo izagwa. Kugeza ndavyivugiye jewe, apana kugeza uwo nabivuze, kugeza jewe nongeye kubivuga nayindagiye, gaciye kagenda kavuye. Eliya kukaze cyane, hibwira ukigirana. Eliya wakumaramara, uvuye Eliya kuja ukaze cyane. Iryo jambo warihawe nande? Umuswahili akamubaza, wewe unatoka wapi? Hanyuma caragenda. Mugabo nagira ngo uyu mugoroba ndabigisha ibanga rya Eliya. Haleluya. Eliya muri Yakobo
cyane yagiye imbere y'Imana ababaye nagomba mu ndabe nasabye imbabazi abarongozi araha muri ibi arinda mu isi muri Isirayeli ibimukikije imeze nabi Imana yiwe irasuzuguritse kandi umukizi na Eliya risobanura ngo Uhoraho niwe Mana yanje none muri Isirayeli hose bavuga ngo Bayali niyo Mana. Eliya arababaye Eliya araraba hose arababaye uwo mubabaro wamuremereye aciye agenda kwitwara imbere y'Imana aritwara imbere y'Imana arashika ati Mana hari amakuru ariko arabera mu isi muri Isirayeli bakugaye urasuzuguritse icyubahiro cyawe cyatwawe n'Abayali amara umwanya biratubariye ngo yasenga yinginga ayinginga ati jewe Mana hakusuzugurika ariho ndi haleluya hakusuzugurika ndariho ndi oya nirikabeho nikabura icyubahiro kandi tuhari oya nirikabeho nikabura icyubahiro natwe tuhari oya nirikabeho nikabura icyubahiro natwe tuhari oya nirikabeho nikabura icyubahiro aragenda amara umwanya ari mu biganiro n'Imana nibaza ko atabigize rimwe Bibiliya atubwira ngo yasabye yinginga ngira ngo yarasubireyo akabyuka mw'ijoro Imana naho njyamye agatanga uburengete niba yaramufise ati urasuzuguritse ibi bintu sinshobora kubyihanganira kuko wowe Uhoraho ni wowe Mana yanjye ibi bintu sinabyemeye haleluya numva bariko barampavya mu mpera haleluya ibi bintu ntibishobora kuguma uku kandi ndahari jewe nitwa Eliya bisobanura ngo Uhoraho niwe Mana yanje iwacu bariko bavuga ngo ni Bayali Mana aya makuru arambabaje urasuzuguritse none ibintu nacyo twobikorako barajya mu biganiro n'Imana ibi bintu tubikore kuri iki aratera ibihe byiza imbere y'Imana mumuriki yavuye hariya azanye amakuru yo mu isi hanyuma rero Imana ikira mu ikintu twita feve akira genda naguhaye ububasha haleluya naguhaye ijambo abantu basenga bazokwamana ijambo abantu basenga Imana izobaha ijambo ishengero risenga Imana izobaha ijambo abakozi basenga Imana izobaha ijambo haleluya abantu basenga bazamana ijambo ndabifurije ijambo mu izina rya Yesu haleluya acazana rero ikintu kimeze nka murende karengane akuye imbere y'Imana Imana iramuha ijambo ndaguhaye ijambo ndaguhaye ububasha haleluya ububasha rero si nguvu ububasha ni ikintu ubyemerewe guha ukagenda mu izina ryiwe nawe ukavuga kigaca kiba nk'uko ari wakivuze Imana ishimwe acagenda afise ubwo bubasha niho yasabye imbere y'Ahabu tinagira ndakubwire yari afise ahavuye ndabifurije kugira aho muja yari afise ahavuye aba bantu bafise aho baja bazogarukana icubahiro c'Imana aba bantu
bafise ahantu binyegeza barondera Imana, Imana izobubahiriza, Imana izobaha ijambo, kandi abo bantu muzobitondeko, abo bantu ntimuzobagwanye ahubwo muzobakunde, abo bantu ntimuzobanke ahubwo muzobiyegereze. Hanyuma yaca araseruka, yaza afise uburenganzira mu kirere, ibicu vyari bimuzi, abwiye ibicu ati we hajya, vyaca vyemera, kuko yari afise igipapuro, yari afise ijambo yahawe n'uwaremye ibicu. Aca aragenda rero, ngira yabanje araca ahantu gukomera, ewe Mana wambaye icubahiro no, wambaye icubahiro no gukomera. Aca arabwira Ahabu atumviriza rero, nkuzaniye amakuru, nkuzaniye ijambo nje kugutangariza. Imvura namaze gutanga itegeko, namaze gutanga ordre, ntizosubira kugwa. Umunsi nabigombye nzosubira ndayibaririze, mugabo kumariye imyaka yose ntizosubira kugwa, ntuzosubira kuyibona. Bene data, ndabifurije ijambo mu izina rya Yesu. Yo, ibi bintu biva mu gusenga, biva mu gusenga, biva mu gusenga, byose biva mu gusenga. Uyu mugoroba nashaka mvugana namwe kw'abantu kugira ngo bagarukane icubahiro cy'Imana. Dukeneye gusenga, dukeneye gufata umwanya. Yesu yatubariye haya mu butumwa bwiza bwa Matayo igice cya 6 ku murongo w'9 no kubandanya, ngo nimwasenga muze muvuga ngo Data wa twese wo mw'ijuru, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibugirane. Mutakavuze mwese, ubwami bwawe nibugirane. Iyo dusenga tuba duhaye tura protokoli ijuru, ijuru rikamanuka rikaza ngaha kwisi. Nico gituma amashengero arimwo abantu basenga hagaragaramwo ubwiza bw'Imana. Igihugu kirimwo abantu basenga kigaragaramwo ubwiza bw'Imana. Hari ibintu Imana idashobora gukora mw'isi itarose umuntu abisaba, itarose umuntu abirondera. Reka ndababwire, ndabahutura dukeya. Narasomye mu Guharura 14 igice cya 13, abantu b'Abisirayeli barigeze gutera ishavu Imana, baranka kuja mu gihugu yabasezeraniye. Hanyuma bacavuga ngo bagiye basubira muri Egiputa, maze Imana ikiragenda kwa Mose, tirero Mose, aba bantu ngira ndabarandure, ngira ndabakureho, namaze gufata ingingo ku ruhande rw'iwanje nabihejeje. Imana ibwira Mose ti kandi nawe ngira nce ndagukomeza, ndakugira ihanga rikomeye. Ivyo bintu bamenga vyari vyiza kuri Mose, ariko Mose acara yegera. Ndabifurije kwegera Imana. Ya haleluya, ndabifurije kwegera Imana mu izina rya Yesu. Kwegera Imana biragoye. Hako abantu begera Imana bafuma begera abantu, hako abantu begera Imana afuma agenda kwirigara akamara umwanya wose. Hako umuntu w'iki gihe yegera Imana afuma aja kuri Facebook cyangwa YouTube akamara ijoro ryose. Kwegera Imana biragoye, ariko nkivuga aya majambo ndabatuye ko kwegera Imana mu izina rya Yesu. Imana igusange, ikubahore, igukure mu bunebwe, igukure mu kurambirwa,
twe kuyegera. Hanyuma rero Mose nawe aca arafata ijambo, haca kuko hari ibintu Imana idashobora gukora itabanje kumviriza icyo natwe tubivugako. Aca arayibwira ati mbere ndakubwire rero Mana, ibyo bintu wapanze, ibyo bintu wapanze abanyegiputa bakazovyumva, bazoca bavuga ngo vyarakunaniye kubashikana, uzoba umaramaye. Ibyo bintu sivyo, ibyo bintu birimwo erere, ibyo bintu birimwo kwihenda. Ibyo bintu ntiwabikora uko, raba ukuntu bigenza kundi, kubera usanzwe uri umunyambabazi n'ubuntu. Oh haleluya. Ibyo bintu ntibyaba byiza wosuzugurika. nayo Imana irakunda icubahiro cyayo. Mana, Imana icubahiro cyayo iragikunda. Herode umunsi umwe yaragirishije ikoraniro, aragirisha ikoraniro, abantu baranezerwa ngo baca bamukomera amashi, atavuga nk'Imana. Imana bigwa mu matwi ati mwumva bajanyase ngo iki tuma umumarayika ubwo nyene. Bibiliya ivuga ngo yamukubise urushi, ngira ryari nk'ikofe, ikofe rimwe ry'Imana ihungabanijwe mu cyubahiro cyayo, ryatumye ubwo nyene Herode acabora, baza babona inyo ziriko ziraseseka. Imana irakunda icubahiro cyayo, nico gituma abantu bazogwanira icubahiro c'Imana bazokwamara abanyamugisha. Nico gituma abantu bashoboye gupfukama bagashira amavi hasi naho minota mikeya, abo bantu Imana iraryoherwa. Ubundi mupastori yatubariye ngo akiri muto bariko bararirimba, ngo aravuza ingoma bari mu masengesho, ngo aravuza ingoma gose, aravuza ingoma, ngo Imana ishivuga ngo umvugirije ingoma neza, ngo ndakwemereye n'iherezo ryiza. Kumbe Imana irafashwa nka twebwe, irafashwa iyo tuyihaye icubahiro. Ntibikabeho, nikabura icubahiro natwe tuhari, abumva twaha icubahiro Imana. Haleluya, haleluya. Oya bigira nk'abatabidaha, icubahiro ni cande, ahantu icubahiro ni cande. Icubahiro ni cy'Imana. Imana Mose amaze kuyibwira uko, ikirahindura, ikirabireka, ikiravuga ati aba bakuze bazopfa, mugasi nzoba yose, nzosigaza abato bakiri bato. Imana iravuga ati ibintu Mose ambariye nivyo ndavyemeye. Haleluya. Aba bantu basenga rero n'abantu bakorana n'Imana, n'abantu bakopera nayo, n'abantu Imana yigira ikora ikintu iraca iwabo. Haleluya. Ako ntimwakumvise, iraca iwabo, iraca iwabo. kandi yiciyeyo ntibaza gusaba rekomandasiyo y'abungere, oya, irangururayo. Haleluya. Nibaza guca kumubwiriza ngo mbe kumubwiriza ngo bivuga kwiki, wapi, irangururayo. kuko iyabici wacu hari abo twahavuye tuyibuza bivanye n'ivyo dupfa, ariko irizira irakaza bene data, irakaza iwanyu mu izina rya Yesu. Haleluya. Abantu basanga niyo baryamye irahaca. Haleluya, irahaca. Muragasenga mu izina rya Yesu. Irahaca, irahaca. Haleluya. Irahaca. Umunsi umwe yarahaciye iwacu, madame yaragize iminsi agwaye,
hanyuma rero haciye ikimwugurura amaso acabona umuntu w'umurozi yinjiye mu cumbi wacu, madamu ikiramuvyura acamusimbira ko aramugigiza, aramukubita ati winjiye hagute, aramukubita rwose. Ahejeje kumugigiza n'ukuri yaciye akira. Irahaca, ndabifurije irahaca, irakahaca iwanyu, ihaciye irakora ibintu. Haleluya! Ihaciye irabubahiriza ibitumando, ihaciye irabaha ijambo, irabaha ijambo. Haleluya! Ndakundiye Imana iyo tuyisenze. Haleluya! Iyo tuyisenze, je narakunze Imana. Ibintu twiga mu mashure hari ibintu bimena umutwe n'ubwonko ukumva bugira buturike, ariko iyo Imana ije ifise imvugo, uwize umutwenzi n'uwutawize, n'uwufise lisanse n'uwufise doktora, ifise imvugo ivuga bose bakumva, niyihinguza, nivuga ngo amfete donke, oya, ivuga ivyumvikana na mama wiwanje akumva. Haleluya! Umutamakazi akumva, umusore akumva, umudokiteri akumva. Oh haleluya! Umwana akumva. Oh, ndabifurije gusenga, ndabifurije gusenga, kudasenga n'uguhomba. Ndabifurije gusenga. Haleluya! Kudasenga n'ukwigira umukoma kandi wari kuba umwubahwa. Mukecuru w'umurozi akarara kwicaye mu kanwa, yaje ari gusa kubera udasenga. Byuka musenge. Iyo usenze ziraza yasagatamba mati wesha uyu uramuzi, uyu arampa icubahiro, uyu turazinanye, uyu haleluya, uyu si umuntu asanzwe, akabamba Yesu kubera ahantu muzinanye. Ndabifurije ahantu, haleluya, ndabifurije ahantu, haleluya, ahantu aba bantu Imana yone ko ndavuga ngo iraci wabo ikayicisha. Umunsi umwe yari ije kurandura Sodomu n'i Gomora, hama rero kubera Aburahamu yakunda kuyisenga, muraza gishitse i Kanani yaciye yubaka igicaniro, ikirahaca ija gutemberaho. Aburahamu nawe arayiza Imana, arayibagira akanyama irarya, barayicumbira n'ubutsima, barayihana amata iranywa, yumva iguwe neza. Ati mbega sararaho, ataraho, atoya, nshingiye ku byo munkoreye, umwaka ugeze aho uyu ugeze, nzogaruka ngaha Sara afise umwana. Abantu basenga irahaca, kandi ihaciye nibura kihasiga, nibura kiguhitaniza, irakabahitaniza mu izina rya Yesu. Haleluya! Irakamuhitaniza, hanyuma wa mwanya ikiragenda, igiye ishitse imbere ati tariko hari ibindi ntagize. Kweri noza kurandura Sodomu nabi yagiye Aburahamu, ikiragaruka. Oh haleluya! Aba bantu basenga n'ukuri, ikiragaruka te Aburahamu awamenya n'amakuru, hari ibintu nje gukora, ntagenda kuyagire. Hari ibintu nje gukora Sodomu n'i Gomora, nje kuharandura. Twumvise induru zivugira hari nyinshi, yari inkuru ntagenda kuyagire, sinzi ico yivuzeko. Aburahamu ati hingerero kumbariye, ndafise ikibazo. Cyatangura gusenga, cyarayibaza ati none wosangaho 50 bagororotse, woshwarandura kwe kumengura umucamanza agorotse. Toya 50 bahari nta ngorane. Harasuye yarimba ati 45 bobo, nabonye nta ngorane. Mu nyuma ati 40, umva batari bayaze gose, baragira akantu kakarigara gatagatifu, barayaga gose. Ati 40 oho wabarandura, ati na 40 cyo no bagira. Ati rero
rero unyihanganire 30 bo ubibona gute? Aba bantu bari inshuti kwere. Hari iwacu bafite akajambo bavuga ngo barabajama gose, bari barinjiranye. Ati naba 30 ntacyo nobagira, ati mbabarira ko wamenye tukatu reka nonge bo 20 ho, ati nawe nangorana ashitse kuri 10 gusa. Yesu aduhe gusenga. Haleluya! Imana irakunda abantu basenga. Nimba abantu nabonye Imana ikunda, Imana irakunda abantu basenga. Aba bantu bazogarura icubahiro c'Imana, aba bantu bazogarura icubahiro c'Imana, aba bantu Imana izoha ijambo. Reka nsozera mbabwire ibintu bitatu vyihuta tuje dusenga. Igituma dukwiye gusenga kugira ngo icubahiro c'Imana kigaruke ni kubera igihe hari mwemu mbi zikaze, imwemu mbi zitera abantu mu buryo budasanzwe. Reka ndababwira amajambo yoroshe. Muri iyi si kugira ngo ushobore kuhaba ukwiye gusenga, kuko udasenze uzoca uba umurozi. Kandi ivyo niko bari umwanya ari muto nari kubasobanurira. Nukuri udasenze utazoba umurozi, kuko burya hariho abarozi batabizi, hariho abarozi batabizi bakoreshwa n'isi y'umwiza. Kubera udasenga abarozi bakaza bakagutora bakagutwara ukarara ko ibikorwa by'abarozi kandi utariwe. Iyi si ntibikunda ko ushobora kuyiba aho tugeze. Ibi ndabikura mu majambo ari muri Matayo 17. Yesu aduga ku musozi abona na Eliya na Mose, hanyuma amanutse avuyeyo asanga abigishwa biwe barushe, bari babazaniye umwana ari mu intandara. Iki gihe mwemu bizihaye zikoresha abantu zimeze nk'imwemu bizitera intandara. Abantu bahe barisuka mu busambanyi kandi bazi ingaruka mbi zabwo. Abantu bahe barisuka mu bibaraza kandi bazi ibibi byabo. Abantu bariko barisuka mu rumagi kandi bazi ububi bwavyo, ariko kubera bimeze nk'intandara bibatumurayo ugasanga niyo baguye. Hanyuma Yesu aserutse wari yamuzanye ati mwarimu, abanyeshuri bawe nabazaniye umwana agwaye byabananiye. Yesu acarabara bati yemwe bukwizera guke nimumunzanire. Uwo mwana acarabohoka, ndakunda babigishwa baca baramwega ati none mwarimu tweko byari byatunaniye. Acarababwira ngo bene urya nakugwamwo n'ikindi atari ugusenga no kugirane no kwisonzesha. Izi mwemu biduhaye tugwana zidusaba gusenga no kwisonzesha kugira ngo tumanure icubahiro c'Imana. Imana yongere yubahwe muri twebwe. Twasomye muri Zekariya n'amajambo avuga ku Bisirayeli, ariko nagenda yazane kuri twebwe. Nico kintu ca kabiri nagira mvuge. Imana ivuga ngo kandi nzosuka ku nzu ya Isirayeli imwemu y'ubuntu niyo gusenga. Numva umutwaro muri aya majambo. Imana yongere dusukamo imwemu yo gusenga, imwemu yo gusenga, umuntu agasenga. Numvise umuntu yagaruye icubahiro c'Imana, niwe ngira mpereze ko yari umukozi w'Imana wo muri bihugu byacu muri Afrika. Hanyuma rero ariko azayumva baratangaje mu binyamakuru, hari mu 1980 nimba ntihenze, ati mu gisagara c'Inaka hazobera inama y'abarozi bangana 9,800 niho bazokoranira. Ikibazo rero ico gisagara nico nyamukozi w'Imana yavukamo. Nawe acasaba uruhusha agenda mu binyamakuru nawe nyene ati nagira ntangarize abanyagihugu bose muri aka karere, iyo nama ndayisibije ntizoba. Hanyuma baguma mugabo abarongoye uwo mugwi baguma bitegura, ni nkuru yabaye. Hanyuma rero hacagera igihe abamenyesha makuru ba televiziyo y'ico gihugu baca baramutumako uwo mukozi w'Imana, baca batumako
n'uwategura iyo nama baca barabaza uwo mukozi w'Imana, wavuze ngo iriya nama kiya gikorane cy'aba bantu ntikizoba. Toya, sinavuze ko kitazoba, kiza cyarasivye kuvuga munsi mvuga cyarasivye. Iyi sirafise abagabo, bantu bafise ijambo, ndabipfurije ijambo. Haleluya, ko Yesu yaje ngaha naraboteka nonorebo, nagomba tumwinginge natwa duha ijambo mu izina rya Yesu. Igihe kirahagije cyo kugenda dutunye, igihe kirahagije cyo kuguma dusuzuguritse. Ego Yesu, ego, 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 ego. Haleluya. Aparatoseka aridomando reto semorado atokereme oromonda gide temo sakaramuito heroneto gide borasaito. Haleluya, haleluya. Ego Yesu. Amen. Ibiguye mu izina rya Yesu. Oh haleluya. 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 Oh ibiguhe mu izina rya Yesu. Oh haleluya. Oh haleluya. Imana ikwimure mu izina rya Yesu. Imana ikuduze mu izina rya Yesu. Harabose. Oh ibi bintu muvyakire mu izina rya Yesu. Ibi bintu muvyakire mu izina rya Yesu. Oh haleluya. Hari ibintu mahenda bana bikoreka mu isi y'imwemu, nimuvyakire mu izina rya Yesu. Haleluya. Haleluya. Oh mana mana. Oh mana mana. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh Imana iguha ijambo. Imana iguha ijambo. Bibiliya yatubwiye ngo Eliya yari umuntu nkatwe. Imana iguha ijambo. Eliya ntiyari kiva hejuru, yari umuntu nkatwe. Imana iguha ijambo. Uyu mugabo rero niwe nagira sozerereko. Baca baja kuri radio televiziyo, baca bahurira mu kiganiro. Bahuriye mu kiganiro, umukozi w'Imana yabwiye ati kuvuga munsi inama yasivye. Baca babaza uwo mukuru w'abarozi ati wewe bivuga ku iki? Acavuga ngo aho Imana yomanuka ijya nama ntizosiba. Umukozi w'Imana acavuga ati Imana ntibanza kumanuka ariho ndi, nzovyikurikiranira. Iyisi yarabanye abagabo. Ndiho ndi umugabo. Uyu mugabo acaricara. Uwo mugabo ahategura ico gikorane acaravuga imirongo myinshi yo muri Bibiliya niyo mu bitabo vyabo ituma ico gikorane kizobaho. Hanyuma umukozi w'Imana acarahaguruka, acabanza asoma ya majambo yo mu Kuvayo umenga 2:18 avuga ngo umurozikazi ntimukakunde kwabaho. Acaramubaza ati nagira ndakubaze wewe uri umurozi, ati kandi ngomba wishure wi uno, wishure ngo ego canke oya, nta yindi nshu ndagusavye. Ati nje ndakwereka ico nkora. Nyamugabo acavuga ngo oya sindi umurozi jewe, ubu nyene sohoka genda hanze. Acaja kuri televiziyo abanza aravugishwa, ahejeje acarasohoka. Asohotse acaraca ku biro vy'umukuru w'igihugu. Muri ico gihugu yarazwi cane kuko niyo perezida atora inama y'abashikiranganje.
yarabanza akamutelefona akamubaza yuko iyo nama y'abashikiranganje Imana yobiyemera. Hanyuma rero aca ku biro by'umukuru w'igihugu, narinje kukubaza wamenye ko nasibije cya gikorane cy'abarotsi? Narabimenye kuva ujya munsi wabivuga, viza zabo zose nacenda zihagarika, nta numwe azoza. Inama yaciye isiba kubera abantu bafise ijambo. Ndabipfurije ijambo. Imana iduha impwemu yo gusenga, kuko impwemu yo gusenga izoduha ijambo, izoduha ijambo mu karere. Haleluya, haleluya. Numva mu mutima no bagora mugahaguruka tugafatana amaboko. Amen. Nsabe nimba ntobanda muri kumwe mufata ukuboko dusengeranire. Imana yongere imanura impwemu yo gusenga. Amen. Iridone torabo. Haleluya. Iridokandoremo sevorebo. Haleluya. Redogandoribo sikane bondaropa. Haleluya. Hari umuntu yarambarira ngo hari ibintu Imana ihayirarema hano, hari ibintu Imana ihayirarema hano, hari ibintu Imana ihayirarema hano. Bikubeko mu izina rya Yesu nawe. Imana igira ishiramye muri wawe, Imana igira ishiramye muri wawe, Imana igira ishiramye muri aka karere. Mana mu izina rya Yesu turagushimiye impwemu yo gusenga, iyi mpwemu yari muri Eliya, iyi mpwemu yatumaza mukabonana mugategura ibibera mu isi, muri ahantu h'impwemu. Haleluya. Twamenye yuko n'abansi bacu aribo basataniste ngo baragiriranira amanama n'isi y'umwiza. Turi imbere yawe turafatanya amaboko, turasengeraniye uyu mugoroba. Dusuke kw'iyi mpwemu yo gusenga, dusuke kw'iyi mpwemu yo gusenga, duhangane na Yezebeli, tugarukane icyubahiro cy'Imana. Haleluya, haleluya. Muhumuze icyubahiro cy'Imana kihagaragare mu Burundi, icyubahiro cy'Imana kihagaragare. Duhe impwemu yo gusenga. Ba Mose bari bayifise, ba Aburahamu bari bayifise, kandi bari abantu nkatwe. Yiduhe iyi mpwemu yo guteba imbere yawe, iyi mpwemu yo guteba, iyi mpwemu yo kwisanzesha. Amen. Yisuke. Haleluya, 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 haleluya. Amen. Mbere yuko nicara mugifatanya amaboko, numva hari umuntu yaririmbira mu matwi yanje ngo ikunda kubiduha tubigombye by'ukuri, ngo tuyisengane umwete dukora iby'imbabazi. Reka tukaririmbe. Ikunda kubiduha tubigombye by'ukuri, tuyisengane umwete dukora. Ikunda kubiduha